Mwaramutse hari abajene b'abarundi maze imisi mbona bakora YouTube kugira ngo babeho. Mbo muri abo muramuzi nk'urya bita Homme du Changement n'ayandi macano menshi mu Burundi. Ariko hariho n'abandi bakora traveling bakaja hanze. Mbo ndi curious kumenya abo bajene bari Burundi ingene ko gutanguza YouTube bizimvye kandi ko bashobora gukuramo amafaranga abatunga. Hanze ntivyoroshe kubera hanze ubuzima buzimvye, usanga amahera yo kugura inzu n'ibiki yo kurentinga canke kugura usanga zimvye. Mugabo kubera mu Burundi kumbure ibintu bitazimvye, dufate nko muri Amerika nibaza yuko amafaranga make yavuye muri YouTube ashobora gutunga umuntu. Dufate ko wowe urose nk'amajana buri kwezi akaba riregiriye ko ashobora kugutunga. Mugabo abantu muri Amerika, Canada, Australia murazi ko gutunga bien sûr not. Bo sinzi rero abajene mumbwira eske YouTube irimo amafaranga, ico ni kimwe nibaza ko arimo kamera kugutunga mu Burundi kushaka kuronka amajana 3 ku kwezi iyo ukora YouTube ukagira imana ugashika kuri ico bita monetisation, nico nabonye kigoye kuronka abantu baraba ibintu vyawe. Hanyuma ica kabiri eske biroroshe gutangura, nico kibazo kinini. Obviously hanze biroroshe, nk'ubu ibindi ko ndavuga je ndikoresha telefone wanje nkoresha, nta nubwo ari telefone zimvye, ni telefone Android ntizimbutse kuri bamwe baba mugabo ntabwo kandi ari fancy, ni telefone isanzwe ufise kamera. Urabona ko na lighting atari nziza cyane, juste ni cyane mu muduga ndiko ndavugiramwo. Kumbe ndi gukoresha dushobora kuba tugugwa $1 angahe, ariko rero ndatwihuje ndashobora kuvugira straight muri telefone bikakunda mura ndabikora. D'ailleurs iyo ndabikoze niho habamwo noise nkeyi. Anyway, donc nibaza ko benshi atanguza na telefone kumbura rusufranga akagura kamera, ariko nashaka kubaza cya kabiri urumva eske gutangura biroroshe. Bo je nakuvuga rero telefone umva niba ukeneye ifise kamera nziza, munyuma ukazogura kamera wayaronse. Jewe bo nta kamera nigera nkoresha kuko ndayifise, mugabo jewe sinzi ko ari ubunebwe gusetting up kamera n'ibiki kandi je ibintu ndi kuvuga bitari ngombwa ngo bibe bisa neza. Je hanini ngurisha amajambo, mvuga amajambo sinerekana aesthetique. Bo ikindi nibaza mu wundi kibi kibazo ni internet. Cyo nkunze kubona nuko kwa gukora research canke ndiko nda uploading canke nterecharge ibintu bisabwa internet ikomeye. Nibaza ko ico gishobora kuba ari kibazo mu Burundi. Nashaka abajene muze murasangira izo experience nizo tips. Hanyuma abajene nashaka kuvuga ko bandi nibajya mbona bagenda hanze bazunguruka. Abarundi si benshi mugabo manze kubona abo mu ibindi bihugu za Kenya. Hari nk'umugabo yitwa Wodemaya, nibaza ko ari umuntu afise YouTube nini cyane muri Afrika. Ashaka kuba atari wa mbere, ashaka kuba abakenya baba podcasters bamurusha je ne sais pas. Mugabo Wodemaya n'umugana yene yari muri China kwiga ibintu vya aeronautic engineering, atangura YouTube ari muri China, nyuma irakura acasubira muri Afrika, azarazunguruka muri Afrika and beyond, ayerekana ko abirabure na twege dufise ivyo turiko turakora. En principe neza ko iyo teme yiwe ni teme abanyafrika bakunda, ko abanyafrika abantu bose barakunda iyo kurekana ko ubwoko bwabo buhagaze neza. Donc yarashoye kuronka mukurikirana benshi, neza ko afise millions of dollars, millions of followers, millions of subscribers, ibintu nk'ivyo. Million ivyo ndi kuvuga n'umutunzi amfete wa Demaya, uravye ko cyane yobo ingana. Donc mugaze no exception sivuze ngo zo Demaya we ushobora kufita abantu ibihumbi 200 ukaronka makeya akagutunga, ntabwo ari lazima ngo ube millionaire nka Wodemaya. Bona kuvuga dore ko ikintu akora traveling. Hari undi muntu traveling yitwa Aya mu Marwa no mu Kenya, nawe navuga ngo ni village boy, ko yavutse muri village mu Kijiji muri Kenya. Ikintu numva nawe noca ndamubaza amafaranga yo gutangura yakuye hehe, kuko obviously utangura gutembera birazimvye. Urana mu no kugura passport ni business, hanyuma passport yironse umunsi wa mbere ugiye ahantu ukagenda n'indege uzorara hehe, ibintu nk'ivyo. Ico naco kumbure umuntu yokibaza akarako wowe ufise amahera gutangura makeyi, ukaraba ko hari ayo gushikana.
hariho umurundi umwe amfete maze kubona ku Gaciro Media naho nyene ari gukora interviews ariko ari muri Kenya ubu channel yo yitwa ngo Go with J, donc go kugenda with avec J la lettre G de l'etat J nkiyo muri Jack ni mwenga yitwa John mugabo bacha yitwa ngo Go with J. Go with J donc nawe yiwe yatangure ngira ngo mu Burundi umenga nabonye tu video dutoyi ariko muvise histoire yiwe iri humbling kubera yatanguye ari umuntu muto yabuze na se ngo akiri muto atangura kuja kurima mu gihe biga tubona abana baja kurima muri Tanzania gahoro gahoro numva ngo arashika Kenya ubu aramaze kuja mu bihugu vyo muri Asia last time yari muri za Philippines ibintu nk'ivyo abo na muntu yobaza mu sanzwe ahantu bakura umutahe wa mbere wo gutangura kumva nico kintu kigoye kugira ngo uronke ayo uburakoresha kugeza YouTube itanguye kuguhemba kuko bashe gushika amezi 6 anarenga YouTube itaraguha n'igiceri kimwe $1 ivyo birashoboka benshi kwanza hari n'abagiving up bamaze nk'umwaka bagerageza YouTube mugabo urumva kugira usohoke nuko ubufite amafaranga agusohokana kandi keshi na keshi birabafasha kuronka ama views uko abantu bakeneye kuraba uyu muntu w'umurundi canke mu Tanzania canke mu kiyari mu kindi gihugu ico ukora abo basohoka urumva ahanini babazi icongereza kucongereza ni go rurimi novuga rwabaye mpuza makungu murambona abafaransa ndazi muri umugabo yitwa mbashe yitwa nde hariho umugabo afise ijisho umengo afise ndiko ndavuga hamwe yitwa Kevin voilà Kevin muri Japan no mwirabura mugabo avuga iFrance ndaza de nationalité française sinzi aho yavuka exactement cyangwa abavyeyi biwe ibintu nk'ivyo mugabo yitwa ngo Noir Japon noir sur blanc niyaza ko nawe nyene yaronka udufaranga dukeyi hariho nundi muntu wantacibuka yari muri Korea nawe nyene uko no muri China mpanda babona muri China bo sindamenya donc uvuga icongereza biragufasha cyane gose kubera abantu benshi ubu kwisi bavuga icongereza atari amakoloni y'abongereza gusa suje ko bongereza bafite amakoloni menshi burya Amerika, Australia, New Zealand, Canada nayo arugwa mu makoloni y'abongereza aho kushaka n'amakoloni za Uganda za Tanzania ukacishira ko n'ibindi bihugu usanga biriko vyihatira kucongereza gusumvya izindi ndimi ibintu nk'ivyo donc icongereza kirafasha ntigomba kuba kiri perfect ugendura giperfectinga ukugenda nibaza Go for J nk'akaroyo yacize ari muri Tanzania muri Nairobi Kenya ubu urumva ko akufise cyane mu congereza namanda yiraba hanyuma ikindi nabonye navyo ntaramye kuntu babimenya ni iki Chinese donge kubera China ari gihugu kinini ya kandi uvuga ko gihagaze neza hari abanyafrika bigiga Ishinwa bagaca bagenda muri China akagenda tembereza na kamera gusa urana n'abacena hello ni hangwa awagajanjao aba China bakavuga ati wow uvuga icongereza ikishinwa neza wakimenye ryari izo interaction ziratumotiva kuraba d'abord kubona umwirabura akavuga icongereza gikomeye iki Chinese ubwo n'abashinwa umva cabumviriza uyu mwirabure is curious abo barahari kwanza harimo n'umwe nibaza ko ari umurundi yitwa Wabuja niba uri kunyumva ndazi ko umurundi ndakugunduye anyway Wabuja sinzi aho nakuye sinzi ingene nibaje ko ari umurundi je no sais pas sinzi aho nakuye ko ari umurundi ko nataka kumuraba kuva kera nawe ari muri China note uno munsi no musinza ahantu hari nabwo tubana agashaka ko ari muri India ou quelque chose mugabo yaramaze umwanya muri China kavuga Chinese biramufasha kuronka ama views kubera agenda aravuga gusa ni hangwa donc ivyo bishoboye ushaka kumenya igishinwa cyo nk'ubu dufate ndi Burundi munakama amahera menshi para menshi cyane no kwigishinwa ngaca ngura itike one way to China ngaja kugwarizayo anyway je no mavantire ntibonyishinga mugabo ni piste mukuye kuraba mu bajene mwe donc kiga icongereza n'igishinwa ugaca ugenda muri China ukaraba uko bigenda mbomba ko basa uwo mutahe mugabo kenshi na kenshi uwo mutahe ntiworoshe kuronka ko neza ko kuja muri China ari nk'ibihumbi 2 birenga so ntabwo ari easy naho biri uko kubajene batari bake mugabo ni piste ndiko ndabona uri umujene wogerageza ibintu by'ama YouTube
vyanse kenshi na kenshi usanga ata menshi wakoresheje na cyane cyane usitomboye ukaba ufise telefone nziza ico gihe nta kintu vyinshi biba biriko biragusaba bo editing hariho software zo ku buntu ufise computer peut-être CapCut Pro c'est pas harimo ko ama software ku buntu je ko yankoresha computer kenshi kuri telefone muganiza ko ari ama software ko editing kuri telefone mugabo kiye ukoresha aga laptop kamakeye ukakorerako ariko ushobora kuronka editing software zo kweditinga za gratuit nta mahera notangira software kugeza maze kubona nywanyi benshi abantu kenshi na kenshi ntibaba bafise bakeneye kuraba visuals nyinshi cyane kujya ko kuma televiziyo baba bakeneye gusa kumviriza ivyo uri kuravuga purve ko kamera ifotora neza amafoto aboneka neza nawe bivuga bikumvikana nabwo bitiza kuba ari professional setup bizimvye bo nico ndashaka kuvuga peut-être ntabwo ushobora kubura uba inspired kubisiga mugira umunsi mwiza bye bye.